urengane mukiza awe umvukunganya ugendera muba andi nanje nuzige Yesu mukiza umvukunganya ugendera muba andi nanje nuzige turaye ikaze umusigozi w'ijambo ry'Imana Pastor Auguste ashike hano adushikiriza icyo Imana yamutumye. Yesu Kristo nashimwe. Ndongeye kubaha mwaramutse mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Numva binguye neza gusubira kubaramutsa kandi n'ivyukuri twari tubakumbuye uretse kubakumbura no kubakunda kuko dukunda abavyeyi abatwibarutse. Aha niho twataye uruzogi, mwaradutumye mwaraturungitse, ariko kongera kugaruka ntibiba vyoroshe, bisaba ko musubira mukadukumbura mugasenga, hanyuma Imana ikabikora nk'uko yabikoze. None rero turashimye ikaze mumaze kuduha, turashimye cane vyimva mutima ku minsi tumaranye. Nuko nyene baduhaye akanya gato wamengo twoguma ngaha, nonaha turiko turasozera, ariko kandi tunezererewe Imana kuko ikindi gihe gikwiye kigeze tuzosubira kuza. Hanyuma mugahahe abakozi b'Imana dukorana uhereye kuri Pasteur Nshayiko Aroni n'abavuga butumwa ndetse n'abandi bakristo bamwe bamenye ko turaha badutumye intasho, nimuzakire mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Twongeye no gushimira inama nkuru ya misiyoni yo yatwiyumviriye ko ikaturungika hano. Turasengera mu mutima kugira ngo tuze dusubire kugira ibindi bihe vyiza vyo kuzoza hano bagasubira bakatwiyumvirako. None rero twanezerewe cane. Paulo haraho yageze aravuga ngo ndavuga iki, Bibiliya iravuga ngo tuvuga iki, ngo bisanzwe Imana iri mu ruhande rwacu uwo tugwanya yobarinde. Hari igihe rero ubona Imana ugatangara. Ndanezerejwe vy'ukuri vyo mu mutima kuza hano. Ibinezera sibike gusa, ndanezerejwe nuko Imana yampaye ijambo tuvuganako. Yesu nashimwe. Uja kuramutsa umuntu wari we wese ni vyiza kuba ufise akantu genda utwaye. Iyo ufise akantu witwaje uranezerwa gusumba iyo uvuga ngo ndapfa kugenda. Urumva nawe nyene ko uvuze uti mpfa kugenda. Yesu nashimwe. Ibintu vyo gupfa kugenda rero je ntivyambaye ko Yesu yampaye ijambo muvuge muti amen. Nanezerewe cane n'indirimbo zibiri izaririmbwe zose zanezereye narirya zankumbuje hano zikankumbuza iwacu, ariko nanezerewe n'indirimbo zibiri za rusangi zaririmbwe kuko ivyo tugiye kuvuganako niyo majambo y'Imana. Yesu nashimwe. Hanyuma umurongozi yasizemwe akandi kantu karandyohera, navuze ngo iyo aba vyakunda twaca duhaguruka tugasenga Imana. Kavuga ngo amavi yose apfukame mu izina ry'umukiza,
indimi zizezemere koye saruhoraho nizina ryiza pe bagizigire mwisi nizina ryiza cane bayishime mwijuru. Yesu nashimwe. Aho rero nari numva umengo twoshaka tugaca dusenga Imana tugataha. Yesu nashimwe. None ntitwaje gusenga sa abataje gusenga ndabaha ruhusha muce mutaha, kuko mvuze ngo ntitwaje gusenga ndose nk'amajwi nka 10 gusa. Abo bandi batuvangiye rero ivyiza uruhusha rurahari mwisobokere pore pore. Aba Kristo iyo bagomba kugucomoka bagenda bunamye buke buke bakibaza ngo ntiwabonye ko bariko barataha. Ijya systeme nyene muyikoreremwo n'ubu utaje gusenga. Mbega twaje gusenga? Abaje gusenga mugira ukundabe. Yesu abahezagire cyane. Urumva rero ko Bibiliya ivuze canke indirimbo ivuze ngo amavi yose azapfukame mw'izina ry'umukiza. Nk'ubu wovuga ko twaje gusenga mwoca muza sa tugapfukama tugasenga mwoza. Yesu abahezagire. Mugahari habavuga ati twe twaje kwicara, mugabo undi tuba twaje gupfukama tugasenga. Mugabo baradushiriye hakanya kuko utomara ya masaha yose tumaze upfukamye. Mugabo hari hakandi kanya kitwa ko gupfukama tugasenga. Mugahari habavyitiranya rero badapfukama ngo basenge, bavuga ngo nahirambona. None uri muhira ntiyakubona. Ivyo uba wabikorera muhira waje hano nukugira gute? Nugusenga. Amavi yose rero. Kandi uwaririmbye murabona n'umuntu agwaye ari hakanya ko kudapfukama kubera ko aragwaye. Mugabo waririmbye ntigeze ashiramwo ukuyemwe abagwaye. Abagwaye nabone sinzi aho yabasize mugaravuze ngo amavi yose. Haleluya. Kandi abakuru kandi barahari. Yesu nashimwe. Abakuru niyavuze ngo amavi yabo ntazapfukame kuko natwe naha ntituri bato. Mbe mubona turi bato? Mugabo naye amavi wacu ntiyayakuyemo. Yavuze ngo amavi yose azapfukame n'indimi zose zizezemere ko Yesu ari iki? Ari umwami canke ari uhoraho. Kandi ivyo bintu ngo no mwijuru niba bishime yuko amavi yose yagize gute? Yapfukamye. Yesu abahezagire. Mfise ijambo rivuga izina. Haleluya. Kandi hemwe ndababwiza ukuri kuronka ibintu ha ishengero nimwavyanjanjwako mwijuru babiha agaciro. Yesu ashimwe. Jewe narasenze kuva inama nkuru y'ishengero ivuze ko nzoza hano. Aha ndababwiza ukuri narayasenze. Kandi naragiye mu bitabo ndarondeza mu mubiri ndaja no mu mpwemu hose ndiko ndarondera na cyane cyane kugaburira ishengero ryitwa iry'abavyeyi. Yesu nashimwe. Kandi mwitwa abavyeyi muri n'abavyeyi nyene siko mwitwa musanzwe muri abavyeyi. Yesu abahezagire. Haleluya. Kugeza ubwo hajya umuntu n'umuntu twaravuganye nayo irampa ivyo nzovuga, mugabo nguma nibaza ibindi kandi by'ukuri ndabifise. Ndafise amagenda kugeza ubwo namaramaye ngeze hano numvise ijwi rimbaza ngo none ivyo byose wateruye n'ivyiki? Murabe nabazaniye atenda zibiri.
nazanye agenda zibiri zo kurondera mwico nobwira abavyeyi kandi vrema abavyeyi murubashwe cyane ndiko ndibaza iyo ngomba kuduga kuraba abavyeyi mu ntara ya Gitega vyama bingora gose none ninaduga nzojana iki nzohiki papa mama nzomuhiki bashikanje nabo nzobahiki mbega ninasanga abakozi bo mu rugo nabo nzobahiki kandi ikintu mba ndondera nukugira ngo bavuge ngo umwana wacu yaje bashikanje nabo bavuge ngo musaza wacu yaje abakozi nabo bavuge ngo bosi yaje. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Mugaha rero naho nako ndarondera ivyo novuga numva ijwi rintwenga ati none ibi vyose wabizanye gukora iki? Ne ivyo twavuganye ntibimaze Yesu abahezagira. Haleluya. Muriteguye kuvyakira? Byo mvuna cyane igihe muto vyakira kandi vyanduhishije gushika no ngaha vyari bikimvuna ariko Imana ishimwe ndatanguye kuruhuka mugabo numvise ijwi rimbarira ngo bivuge n'ivyo nyene kubera ko indirimbo zibiri za rusangi za confirmye 100%. Haleluya. Kandi umubwiriza wa hano ntavyo namubwiye. Iyo harongora Pastor Justin navuga ntivyo ari byo byose yakopeye yanenze yatirishije kuko urabona yicaye ku ntebe itaramutse nanjye nari hasi gutirisha iwanje birashoboka abatirishije Bwana asifiwe sana. Muravuze ngo ame mwaratirishije Yesu we ariko ntaca batirishije nta ngorane Yesu yarabahariye kandi byararangiye mugabo batari hano no munsi ninahamagare muze kuzamwo naho umurongo utarujanye n'ivyo iyabawe navuga ntivyari byo byose yagiye araraba kutuede memoire nari mfise mugabo rero nasanze atariwe ndavuga nti Yesu umeze neza. Yesu abahezagire. Ngomba dusangire ijambo ry'Imana ni ijambo rivuga izina. Haleluya. Mu bisanzwe ikizokwemeza kuri umukizwa bizova ku izina ryawe kandi hari abantu biswa amazina mabi n'abavyeyi bivanye n'ivyo bakuriwiyemwo mugabo bageze ngaha muri Batistere ngaha abakozi b'Imana bararyiyumvira ko atisha nawe ntawo mwibatiza yitwa uko nyene. Yesu nashimwe. Hari habo bahinduriye amazina kubera kubatizwa. Ndabazi nabo twiganye igice hano harimwo babiri bahinduriye amazina. Ndavuga nti barakabona barihinduye vraiment wari witwa nabi. None nk'umuntu yitwa Nzigira barya none uwo muntu vraiment we wumva uwundi nawe n'umugenzi wanje mbere ari no muri famille yitwa Banigwa n'inzigo. Ariko iryo zina ni ryiza mugabo sha baciye bamuhindurira hari mu Ruvumera baca bamwita ngo ni Irakoze Prosper ariko depart yitwa Banigwa n'inzigo Prosper. Barakiyumvira uyu muntu tubatiza kinigwa n'inzigo canka abantu nibo banigwa n'inzigo kandi iryo Banigwa naha ndazi Banigwa arahari sinzi ko yaje Banigwa nihuri sinamubonye mugaturazinanye katuzinanye neza. Bwana asifiwe. Haleluya. Camwiyumvira namwe amazina mufise vrema barakwiye kurihindura. Yenda afise na murumunanje yitwa Nje barikanuye. Uwo muntu vrema yavutse amasaha mabi agorana naha ndaze harimwo Nje barikanuye turazinaye mugana umuntu yavutse amasaha mabi agoye abantu bose bateramye
umurango nijoro gushika bahava bibaza bati umuvyeyi iramuhitana, baza babona aravutse ati yaya ninje barikanuye kwe, bose bari barikanuye. Haleluya. Dusome ijambo ry'Imana, dusome ijambo ry'Imana, Matayo 16. Duhere ku murongo wa 13. Iri jambo nukuri ndafisa amajambo menshi, nagomba kurigumiza ari iry'iwanje, ariko mwema ndusha inkomeza arambwira ati riha abandi. Iyi minsi abantu bahindura amazina yabo. Turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Nababwiye ko jewe mvuga ibyamfashije, simvuga ibitagira icyo byampinduyeko. Iri n'uyu munsi ndacagwana kugira ngo rigire icyo ryonkorako. Petero ashinga intahe yuko Yesu ari Kristo. Yesu aja mu misozi iherera i Kayisariya mu bwa Filipo, abaza abigishwa biwe ati abantu bagira ngo umwana w'umuntu ndinde? Nabo bati bamwe bagira ngo uri Yohana umubatizi, abandi ngo uri Eliya, abandi ngo uri Yeremiya, canke umwe mu bavugishwa n'Imana. Arababaza ati ariko mweho mugira ngo ndinde? Simoni Petero aramwishura ati uri Kristo umwana w'Imana nzima. Yesu aramwishura ati uri umuhirwe Simoni mwene Yohana, kuko atawe inyama n'amaraso yabiguhishuriye, ariko ni Data wo mwijuru. Nanje ndakubwira yukuri, ndakubwira tugasubire mwaka kantu. Yesu aramwishura ati uri umuhirwe Simoni mwene Yohana, kuko atawe inyama n'amaraso yabiguhishuriye, ariko ni Data wo mwijuru. Nanje ndakubwira yuko uri Petero, kandi kuri urwo rutare nzokubaka kw'ishengero ryanje, kandi amarembo y'ikuzimu ntazorishobora. Nzoguha imfunguzo z'ubwami bwo mwijuru, kandi ico uzohambira mw'isi kizoba gihambiriwe mwijuru, nico uzohamburura mw'isi kizoba gihamburuwe mwijuru. Maze yihanikiriza abigishwa ngo ntihagire umuntu babwira ko ari Kristo. Yesu nashimwe. Mana ishimwe, naho yabibabujije twebwe twarabimenye. Haleluya. Naho yababujije ati ntihagire umuntu n'umwe babwira ko ari Kristo, twebwe twarabimenye. Mwebwe namwe muba mubizi ko ari we Kristo? Ababizi muduzi ibiganza tumushimire. Twarabimenye naho byari banga. Haleluya. Yesu yaragize amakenga muri aba bantu bagendana kandi bakorana. Ariyumvira ati ibyo ari byo byose aba bantu baranzi muga ntibanzi kumwe, kuko ariko aragendagenda yarumva bavuga ngo Yesu umuherezi mukuru, abandi bakavuga ngo Yesu umwami, abandi bakavuga ngo umukiza, abandi mushobora byose, abandi ni mutanga bugingo, abandi ni rutungaboro, bivanye nuko Yesu yabasanze aho bari bari. Kugeza ubwo n'intumwa zimwiyumvira uko atari, kandi zamukorera zitamuzi. Petero aramubaza ati none ga Yesu, twebwe twaretse byose tukagukurikira, burya tuzohabwa iki? Petero yaramwanarije, aramwitegereza, asanga ntiyomushira mu babosi. By'ukuri Yesu ntiyarakwiye kuja mu bapatro, kandi naho abadandaza barimwe abakomeresa abantu b'abapatro. Nk'ubu mugiye mubona umuntu ameze nka Yesu ngo mugendane mugirane inama mugirane ibiganiro, ndazi ntakaze mwomuhamwe abadandaza muri hano. None yobafasha iki?
vy'ukuri tutabeshanye mwabadandaza abadandaza biyemera mugira uko muti genda dandaza muduze ndabe nta badandaza bariyo Yesu aguhezagira Imana iguhe kudandaza no kugeza ku rundi rugero iyo umuntu avyemanga mwikoraniro nkiri hajya n'umuhigwe Yesu aguhezagira hakose none hanyene nujye umwe wenyene basha ngira inzigo yera ndavyimuririwe byose osika nawe warahomvye ubu nukidandaza mbalira nimba warahomvye tugusengera Imana iguha amafaranga udandaza yega nawe n'umwuga muyindi janye watinye kutoha kaze Yesu arayobeye hajya umuzanye mu bintu byawe udahomvye urunguka abadandaza muduzi ibiganza turabe Yesu abahezagire Eliya ntukidandaza amatelefone kabaye rero nawe ndagusengeye mu izina rya Yesu subira udandaza Yesu abahezagire none nkaha Yesu mwo muhakaze ngo muze murakorana inama y'ivyashara sa none yo bafashiki sa abadandaza tumuhe kaze Yesu mu rudandazwa na makuru mufisi ageze mu rusengero Yerusalemu asanga abakomersa baravyononye kugera no mu rusengero badutse kudandariza ageze yacarabitera umupira arabisanzaza agurura inuma asanzaza amahera y'abavunja ati inzu yanje siyo kudandariza mwizobi yo gusengeramo murabona birananditswe ngo ishaka ry'inzu ya data rizogira gute rizondya muramushiramwo muzi ko muhagaze neza je ntimumbaze haleluya Petero aranariza Yesu asanga suwa kugenda namubaza ati none aha tuzohembwa iki no mu burimyi hajya ugiyemwo niwibaze ngo umuhamagariyemwo ni sawa gose bivana n'ingene uhagaze neza naha mu rusengero aha umuhamagariyemwo Yesu neza ndababwiza ukuri abotahana amanota ni bakenyi cyane kubera Yesu umunsi umwe yarabuze ahantu yicara mu rusengero protokole rero nyamba yaje yacerewe protokole iramwitegereza ati wewe ngwino protokoli cimuronderera he ikibanza ahantu bashira amahera Yesu rero nta bindi nta yindi mirongo yasubiye kumviriza yagumye yitegereza ingene baguma bazana bashikana kandi hari habari bapakiye amahera inyumbu zabo abandi ngamiya abandi bayazanye n'amavewiti n'amavigo mbeco gihe zariho namba zariho ntangorane ico bideprashije ko cyose bayazanye muga Yesu yicaye hajya aravuga ngo ndababwira ukuri uyu mupfakazi w'umworo yashikanye ibibaruta mwese kuko yashikanye ibyo mutunze byose yari umukecuru azi kubumbwa n'ibyo afise ibyo mutunze byose yari amahera abiri y'intete ayo yotunga umuntu sa Yesu yavuze ngo ashikanye ibyo mutunze bigize gute byose none aha mwamuhakaze ayo mwazanye ubu nimuhava mutangura kuvunjira mu mifuko uyu mugabo aragoye si wo gupfa kwikwegera Bwana Yesu asifiwe haleluya none muhava mumuhakaze abari pre kuza kumuhakaze mugira uko ndabe
ndamaramaye ndabona mwe abantu bataza kwigera bamuha kazi mwohoreka tube turabaha carte jaune mube murava mu rukino oya biguma vyoroha hashuha hamanuka hanyerera tuguma ariwe duhakaze kuko yitwa number 1 haleluya vyoguma vyokoroha Yesu ni nomero ya mbere n'inkomoko y'ivyaremwe vyose haleluya biguma vyoroha n'inkomoko y'ibintu vyaremwe vyose niwabona utunze ikirato bakakubaza ngo wagikuye he originale yaca pana mu Budage mu Butaliyano muri Turikiya mu Bushinwa na kiva kwa Yesu n'inkomoko y'ivyaremwe byose iki ni cyavuye kwa Yesu Bwana sifiwe sana iyi koti ni ikomoke ragira umukozi w'Imana cyangwa uri umwana w'Imana arakwambika so aho niho bikomoka Yesu abahezagira kugira inzu nziza kugira imodoka n'inkomoko n'abana bakomoka he kwa Yesu umugore wawe akomoka he kwa Yesu kubera twarahinduriwe amazina twarahinduriwe nationalite twebwe ubuturiki abana b'Imana haleluya abamwakiriye bose yagize gute amajwi yanyarazimata gose muri ahantu kure ninde yabahamvye ndabazuye mu izina rya Yesu abamwakiriye bose yagize gute abo nibo bizeye iki turabami tukaba niki Yesu abahezagire ayo mazina yonyene niyo nationalite yiwacu nimuyigumye kuko hari abantu benshi bamaze kuruha barabivamwo Yesu rero arabaza ati mbega ho hanze mwumva banyita gute bamwe baca bavuga ngo uri Yohana abandi nguri Eliya abandi nguru wavugishwa n'Imana abandi nguri muri babandi ba kera bapfuye nagomba mbe hano hari habanditsi bishengero past ni nka babiri canke batatu abanditsi bivyanditswe vyera muhaguruke ndabarabe banditsi mwandikira ishengero umwe yagiye ari ngaha sawa ndamukenera mukanye ngo mwari hano ingo ndakwereka ahantu usoma tuzanye Bibiliya usome Mariko 8:29 mwumvirize aya makuru Mariko 8:29 ndiko ndabigisha kugwanira izina kuko n'Imana ihejeje kurema yacishiraho umuntu acabwirwa ngo genda ubanze wita ibi bintu byose amazina acabyita amazina mwitanguriro 2:18 hasomye ugakurikirana ico gice haravuga ingene ngo ikintu cyose yisi izina ricari bizina ryaco Yesu nashimwe kaze musome mwarimu murakoze ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Mariko igice 8 umurongo wa 29 nkwinginga uhere kuri 27 Yesu avayo n'abigishwa biwe aja mu mihana y'Ikayisariya mu bwa Filipo bari mu nzira abaza abigishwa biwe ati abantu bagira ngo ndinde baramwishura
bati bagira nguri Yohana umubatizi, abandi nguri Eliya, abandi nguri umwe mu bavugishwa n'Imana. Nawe arababaza atariko mweho mugira ngo ndinde? Petero aramwishura aturi Kristo. Arabiyanikiriza ngo ntihagire umuntu babwire ivyiwe. Imana idufashe. Amen. Gumiza ko mwari subira usome Luka 9 ku murongo wa 18, kandi aha ndiko ndavuga umurongo. Luka 9 ku murongo wa 18, ndiko ndavuga message ya Yesu. Twabwiza bwanditswe na Luka igice c'9 umurongo wa 18. Umurongo wa 18 havuga ngo maze yariko arasenga yiherereye, abigishwa biwe bari kumwe nawe. Arababaza ati abantu bagira ngo ndinde? Baramwishura bati bagira nguri Yohana umubatizi, abandi nguri Eliya, abandi nguri umwe mu bavugishwa n'Imana ba kera yazutse. Arababaza atariko mweho mugira ngo ndinde? Petero aramwishura aturi Kristo w'Imana. Arabiyanikiza ababarira kutagira umuntu babwira ivyo. Ati umwana w'umuntu akwiye kuzobabazwa uburyo bwinshi no kuzokwankwa n'abashinga ntahe n'abaherezi n'abakuru n'abanyabwenge b'ivyanditswe, no kuzokwicwa no kuzozuka ku munsi ugira gatatu. Imana idufashe. Amen. Yesu aguhezagire mwarimu. Ariko mwe mwumva umwana w'umuntu abakwiye kumwanka, nibo bakwiye kumwanka vrema. Mwe ntimwabyumvise, mwayiko muriyumviririza ijwi risamirana gusa. Mwumvirize ngaha hantu, mwumve abantu bakwiye kwanka Yesu abaribo. Ati ku murongo wa 22, ati umwana w'umuntu akwiye kuzobabazwa uburyo bwinshi no kuzokwankwa n'abashinga ntahe n'abaherezi n'abakuru n'abanyabwenge b'ivyanditswe, no kuzokwicwa no kuzozurwa ku munsi ugira gatatu. Umva abantu bakwiye kumwanka. Mwe mwamye muvuga ngo murabami mukaba n'abaherezi, muciye muhora abaje. Murabami mukaba n'abaherezi, amajwi araheze ntimukiribo, kubera mwumvise imwe mukwiye kuzomwanka. None uhungira hehe? Petero yavuze ngo twokuva ko tukaja hehe handi? Kwari we ufise amajambo y'ubugingo. Ngo akwiye kuzokwankwa niki? Akwiye kuzokwankwa niki? N'abami n'abaherezi n'abanyabwenge b'ivyanditswe n'abakuru. Ako kantu murakumvise? Aha kandi twariko turavugana ngo ngwiki, aba banditsi n'abanditsi bashika batatu, mugabo navuze n'aba bantu bakaba aribo banditsi bandika ivyanditswe vy'ishengero. Pastori yarakwiye kubahindura kuko ntibanditse bimwe. Yesu ashimwe. Bari bakwiye guhinduka, mugabo ababo ngaha ni sawa barabikurikirana byose. Yesu ashimwe. Mugabo uyu Matayo na Mariko na Luka ntibanditse bimwe. Yesu akubajije ikibazo hanyuma ukagitora, yategerezwa guca nawe aguha impembo ngaho nyene. Aba bantu rero uyu Luka na Mariko ntibigeze bavuga impembo ya Simoni Petero kwatoye ikibazo. Mugabo Matayo yarabivuze neza. Mwe nuko mutakurikiranya ariko arasoma,
aba bavuze uwo ingene hanze bamuvuga. Yesu arababaza ati none mwe muvuga ngo ndinde? Simoni Petero aravuga ngo uri Kristo umwana w'Imana nzima. Muri Matayo havuga ngo kuri inzu utora ico kibazo, nawe kuva uyu munsi uri Petero, kandi kuri urwo rutare nzokubaka kw'ishengero ryanje, n'amarembo y'ikuzimu ntazorishobora. Kandi nzoguha, umviriza aracamuvugako, kandi nzoguha urupfunguruzo rw'ubwami bw'ijuru. Aracyashirako n'ibindi, ngo ico uzoboha mw'isi no mw'ijuru kizoba kiboshwe, ico uzohamburura mw'isi no mw'ijuru kizoba kibohowe. Muvuge muti amen. Aba bandi banditsi nta na kimwe babivuzeko. Camumbwira rero, nk'ubu jewe naje hano, haleluya, mu ndwiza kuwa Mungu bambwiye muzomanuka ari yepfo, navyumvise mu matangazo. Hanyuma rero Mpwemu w'Imana acamanuka avuga ati, Pastor Manirakiza Augustin arongoye ububwiriza bwo mu Gahahe, yari ngaha mu ndwi iheze, none kuri uyu munsi ndamugize samuragwa hamwe namwe, haleluya. Naho atamanutse hariya, mumubarire aturafise umugabane ku bantu bagiye mu bukirasazi, kuko warabasengeye. Mbere ndaguhaye imodoka, ndaguhaye n'inzu, byose Imana ikabivuga. Abantu bagaca bavyandika bakabigeza hagati, ngo hewe, ngo Imana yaravuganye nawe kweri. None yavuze iki? Cwe mukihorera. None aba bantu Mariko na Luka mwumva barabanditsi beza? Ega Imana irashobora kukuvuga ko ibintu byiza abantu bakabikwima. Aya mazina ngomba ngo muyagwanije, kandi nimukunda abantu babumviririza. Benshi bavuga ngo ugiye gusenga, yego uransengera, muraririmbana muri korari, uragiye muri korari, yego uraja kunsengera, uraja kumvugira, jewe sinja kuza. We ja wishikira. Yosefu yararotoye inzozi, abwira abo bari bafunganywe ati, nimwashika ku mwami muze mumubarire yuko ngore wino. Mbega bashitseyo baramuvuze sa? Iyo niyo ngorane yo gutuma. Mbega hajya mwebwe abantu bahora bo batuma nguramundamukiriza, murabampera intasho, mwe muhora muramukanya. Umuntu yagutumye ngo mundamukiriza, uhora umuramutsa? Urumva nta mpamvu yo kurungikana yamba umuntu, naco bimaze. Gira umwete wo kugenda mubonane. Paulo yavuze ngo gira umwete wo kuza hondi vuba, urushana rutarajobanya. Yesu nashimwe. Abantu bahora baba telefona ngo usengere, akakwandikira message ngo uransengera, burya muhora mubasengera? Oya tuvugana, ntimubeshe muri mu nzu y'Imana. Umuntu akakwandikira message ati yewe uno munsi sinja kuboneka, uransengera. None muhora muca musenga? Ndakubwiza ukuri, natwebwe ino hariho abazirengagiza ze nizo message. Mugabo jewe kuva ndosira ijambo uvuze ngo sengera, ubwo nyene nca nsenga. Sindindiriza ngo ejo ninaja mu cumba unyandikiye turansengera, nca mvuga nti Yesu agutabare, nkaca ngira ko nisengesho, mwami Yesu uyu muntu muri situation yose arimwo sindayizi sindayimenya, avuze ngo uransengera, mutabara umusanga umugirire neza, amen. Mwebwe rero muca mubirindiriza, abo watumye bose ngo uransengera message ntirashika. Abantu bose baciye kuri Mariya mawe ngo dusabire twebwe abononye, n'ubu ntarabasabira kuko nawe aracisabira. Erega zobasabira hejeje kwisabira, none ko bataramwishura tutarajayo.
erega vyiwe bizosobanuka neza tugezeyo. Yesu nashimwe. Aho rero dushitseyo nawe azoca atangura kubasabira. Murabaza Lazaro amaze gushika kwa Aburahamu, mwibaza ngo yigeze abasabira? Noneho yagira aravuga, agomba avuga umuporte parole wiwe yacahaguruka, ega dushitseyo nizosubira kwivugira. Aburahamu agaca avuga ati mbwirira Lazaro ateka. Ari hiyo yahawe amarushwa n'amagorwa, nawe uhabwa ubutunzi, gumana n'ivyo bintu vya ateka ntabara. Ndababazwa cyane amazina yacu. Yesu nabahezagire. Yesu arabaza ati mbega ho hanze mwumva bavuga ngo umwana w'umuntu ndinde? Bamwe baturi Eliya, abandi baruvugishwa n'Imana, abandi baturi muri ba bantu ba kera babavugishwa n'Imana bapfuye none bazutse. Twe niko tukubona, ni nako tukumva. Aha, Yesu ati ivyo birashoboka. None ko hanze bavuga uko, nanje muvuga ngo ndinde? Bose barajya ivyatsi barajya amanwa. Hano wo babaza muti Yesu ninde? Ngaha muri mwebwe dufise inyishu zitandukanye. Uvuze ngo ni umwami wotsindwa, kuko wacu uvuga none ari umwami nokora vya vyaha byose. Yesu ari umwami. Yesu ni jemedari wa majeshi, numugabisha w'ingabo, numwami w'abami. Ibyo wotinya kubivugira hano? None na vya bindi nakora na bimwe navuga. Yesu numukiza. Ibyo ntiwo bivuga uzi kuheruka kwa rumenyi, ufise n'umupfumu wawe, ufise n'imiti wa murirangurizamwe, uvuga uti Yesu yobu mukiza nkongera nkirangurizamwe imiti ya kienyeji. Ibi bintu biteye isoni. Ega Yesu bigeze kumubaza ati none ubwo bubasha bugukoresha bubukura hehe? Nawe ataravuga ati nanjye sindababwira iyo ndabukura mutabanje kumwishura iki kibazo. None mwoho muvuga ngo Yesu nashimwe. Murabyibutse ibyo yaciye ababwira? Sa nta muntu numwe ngaha byibuka. Wenda bona umengo uri kurabivuga, bivuge gose. Yesu aguhezagire. Yaciye ababaza ati none namwe ndababaza, umubatizo wa Yohana wavuye ku bantu canke ku Mana? Baca baratinya kwishura kandi ukuri bari bakuzi. Bati nitwavuga ko wavuye ku bantu, abantu baradutera amabuye tuzoba tugize ivyago. Ningene turabigisha, urazi gutetegura umukozi w'Imana, ugateteranwa kostime, Bibiliya, kantike, agenda, okovu, bike ruje na bike noire ku mufuko. Yego ivyo nivyo bigize abakozi b'Imana benshi kugira baduterorize batwemeze ko aribo. Ivyo bintu ntibihara. Costume, Bible, kantike, okovu, agenda, ikaramu zibiri, ya rouge ni ya noire. Emwe n'uturineti ntibatwibagire. Bwana Yesu asifiwe sana. Bati hamwe twotetegwa imbere y'aba bantu bodutera amabuye, vomye twinumire. Kuko bibaza ati nitwavuga ku Mana, acavuga ngo none nigiki gituma mutizera ibi mvuga n'ibindi ko ndakora? Sha Yesu ntavyo tuzi. Ntavyo muzi. Ko mutabizi rero, nta mpamvu yo kubongera ibindi. Gumana uburofa bwanyu n'ubujuju. Nanjye sindababwira ubasha bunkoresha iyo buvuye. Haleluya. Ego uko niko naha benshi baratinya gutetegwa imbere y'abagenzi babo. Avuga ati jewe mu gisagara no ku nzu nza naranditse ko commerce general. Kubiri wanje bavuga ko ari mu biro kwa ntuze kwa ADG.
none hajya nohaguruka ngapfukama hano. Undi nawe ati yoje wendi chef de chorale barabizi, nigisha abana ba Sunday school, banyita mwarimu, ka mwarimu rero kazobuza benshi kuja mwijuru. Banyita kiongozi, mwenye upako. Aha Jesi nopfukama muri aba bantu ndakurahiye mpimigugurigiye nzopfuma ngenda mwijoro nka wamu eka hari umukozi w'Imana mwijoro yatinye kuja kuri Yesu habona agenda mwijoro. Arabaza Yesu ngo nze nkora iki kugira ngo nze ndagubwami bw'Imana. Acaramubwira ati haji ikintu kivyawe n'umubiri co n'umubiri, ikivyawe na mwemu ico ni mwemu. Buza habona urabona uzijoro kubera iki? Winyegeza ijoro wikinga ijoro. Buza habona nimba ugomba kuvyagwa na mwemu. Bantu rero bariyomba ijoro, ndaviza abakuru bariko barigigice bavuga ati je uzora unyigisha kuyindi miza atariho bari babandi bakadoko. Nanje ntindakubinza umunsi uraho nzokutwibika mu mazi bose ariho bari. Uzobatizwa bose bakubona naho wanka ko mwigana. None ugira nzomucomokana mwijoro mubatize saa 10 butaraca. Ninzambi zovuga ku mugaragaro abamaramare basigara bagende kandi habona. Haleluya. Yesu rero acaravuga ati none mwe munyitande baturi Kristo w'Imana. Naranezerewe cyane, nagomba nawe wigore. Yesu ashimwe. Nagomba wigore ubaze mugenza uti hajya wewe Yesu mwitande. Mubazanye uti hajya wewe Yesu mwitande. Mumubaze neza ati hajya wewe Yesu umwitande. Mbega numushobora byose. Icoma gacavuga ngo n'Imana ishobora byose atana kimwe idashoboye. Haleluya. Na akokoko rero ndabasavye mutirisha iki kibazo. Mwese mwishure muti Yesu n'Imana ishobora byose. Yesu niki? Yesu abahezagire. Turashobora kumuhirindi. Subira ubaze mugenza uti hajya Yesu mwitande. N'Imana igira gute? Ubu tumwongera irindi. Haleluya. N'Imana ibona byose. Baza rero mugenza uti hajya Yesu umwitande. Inyishu Imana ibona byose. Haleluya. None nk'ubu murazi ko iby'iwanyu byose bishoboye. Murazi yuko ibona byose kandi menya byose. Hari uwobeshera mu rusengero ga yemwe. Sawa, yarabibonye kandi irabizi kandi ishoboye byose. Nimba warasambanye, nimba waribye, nimba warishe, nimba uroga, nimba uri umukinzi, nimba uri umubeshi, nimba uri gateranya, ibyo bintu Imana irabizi byose kandi ishoboye byose no kubigukuramwe uyu munsi ugatahura umukristo. Mise mwogu hora nkizwa no gushingwa mugakiza sinzovayo. Yemwabare igihugu cyuzuye amata n'ubuki.
ranye vuba musubiye mwegiputa jintemwogu horanyiswa nogushingwa mugakiza sinzovayo. Ariko hariko bariko baravamwo, bariko biyambika yandi mazina, amazina atababereye, kandi hariho nari bariko bayahabwa n'abandi, amazina atarabakwiye. Twari gusoma kuko umwanya uvuga ngo gezaho. Usomye kwa Daniyeli havuga ingene umwami yabonye ba Daniyeli bafashwe nk'inyagano bajanywe Babuloni, bagishikayo baca babahindura amazina ubwo nyene. Daniyeli baca bamuha izina rigereranywa n'ikigirwamana c'i Babuloni, bagenda babaha ayandi mazina. Nari kuhasoma kuri rimwe ku murongo w'indwi, ariko reka tuhareke. Barabahindurira amazina, kandi nawe ugikizwa hajya wari ufise akazina keza, mugabo uko wakomeje kubibamwo niko bagiye baguhindurira izina. Ukiza muri korale abantu batarakumenya uriwe, wajura umukizwa, wajura umusenzi, mugabo uhageze baca baraguhindurira izina. Aha n'aba bakozi b'Imana bari hano bakiza bakivuye hariya, bajara abakozi b'Imana, ariko uyu munsi mwese umwe wese ndazi mwaramuronkeye izina ryiwe, izina ryiwe, atari iryo tuzi kuri identite canke misiyonizi imutuma ari umukozi, mugabo ageze kuri tere baca bamuhirindi zina bivanye n'ivyo akora, bivanye n'uko abayeho, bivanye n'ivyarya. Mugabo ugasanga umuntu bamuvuza izina ryiwe ararakaye, kandi bakuvuza ukuri ntibakubesheye. S'il vous plaît, muri kino gitondo ngomba ubaze mugenzi wawe uti hajya nawe bakwitande, aho ubaye, aho ukorera bakwitande. Yesu ashimwe. Bakwitande. Erega nimubazanye kuko nivyo vyobagirira ikimazi, kwicara wiyiza uwuriwe nuko bakwita. Muri azinanye harimwo witwa Nyandwi, none bakwise Nyandwi kubera wavutse ugira indwi, iyo ni ngorane. Uca umuha akantu ubikubwiye, uca umugurira agakoka. Uwo bise Nyandwi kubera acegwa yinjira ku munsi w'indwi nyene. None ivyo vyo kurakaza kana wewe ubizi kuri Nyandwi nyene uhora uza ku wa gatanu ku wa Mungu. Nk'uwo muntu rero abakuzi neza, bakubwiye n'intege nke zawe, musororerega. Yesu yumvise Petero avuze ngo uri Kristo w'Imana nzima, yaciye amubwira ati vraiment respect, ndakwemeye, mbere ndakwise nanje Petero, bisobanurwa ngo igitare, kandi kuri wewe nzokubaka kw'ishengero, kandi amarembo y'ikuzimu ntazorishobora. Kandi mviriza ikindi, ndaguhaye imfunguruzo z'ubwami, ico uzoboha mw'isi directement no mw'ijuru nzoba ndakiboshe, maze ico uzobohora no mw'ijuru nzoba ndakibohoye. Muvuge muti amen. Iyo wize ukaminuza baguha akazi bivanye n'ivyo wize. Aje sishobora kuja gusaba akazi k'ikiganga naho noraramo, vraiment nuwo bimpa novuga nti nawe vyaragucanze. Mugabo nk'ubu wonjana ati tugomba tukubaze iyi nyubako ubona yotwara ngahe, no muhigihe ntindorera ngiye kuvyiga. Rega na Daniyeli yaciye aja kuvyiga, umunsi bamubaze avuga ati duha iminsi 3.
Amen. Ye Engineer Diodone aho gusaba Devi y'uru rusengero urunyenuro burya wo bitanga uwo munsi nyene uca usaba iminsi utingiye kuvyiga. Haleluya. Kandi hari ivy'abatazi acaza kundondera ansaba amadone kuko je nirigwa kuri tere nawe yirigwa mu biro. Bwana asifiwe. Bei ya muti hajui. Amen. Ivyashobora no kuba bizi mu gibe y'isipi ntayuzi. Tubanza kuja kwidokimenta kwijabe tumara iyo minsi turiko turagira amaro recherche hirya no hino. Yesu ashimwe. None nk'umuntu vy'ukuri bavuze ati ni umurozi. None nawe azi ko ari umurozi, none ivyo bimutwaye iki? None ubizi kuri umurozi wirigurazana kajagari ngo murambesheye tugende kwa mwarimu tugende kwa pasitori mbere nzoburana uburana urondera iki? Shima Imana ku mwuga wawe uza waramenyekanye. Ubabwira uti ego vrema ndiwe muranyinuba kuko nzokongerwa iminsi ari uko ndoze ntararoga yega mbangiye. Ati vrema wewe uri umupagani uri maraya. None barakubonye mwijoro mu rugo rw'umuntu bagufatiye ku ihoteli urinda kuvuga ngo murambeshe vrema utetera mu ikoti none ntiwoca ugenda kwihana uti yo byaramenyekanye. Ega Mose vyiwe bimenyekanye yaciye ahunga. Mugani ivyo none muri Egiputa yari kwatura kwande yari kwihana hehe? Mugo uyu munsi dufise aho twihanira. Naye nk'ubu noba hakaza ugira mwoza mwese izina ryawe amazina yanyu mwarayononye amazina yanyu yarononekaye. Ehe ndababwire twebwe mu rusengero nitwe bigoye. Uhamagaye ubudandaza amagi umwita mayayi agacaza ariruka. Tuvyatugoye mu rusengero udandaza amakara ugiye uti makara mayigihumbi ubwo nyene abazi n'agasorori gapima igihumbi aca gushirira mu ngiro. Erega banzigira barya bariho uhamagaye uti nzigo byari bikwiye kwaca yitaba kuko umuntu wese yitwa icakora siko. Muganga tumumenyeshwa n'itaburiya. Barakubonye wambaye itaburiya yera none ivyo biteye ingorane iki? Engineer mu byo kubaka barakubonanye casque bakubonana na sarpeti na jire ne ivyo byose ntivyemeza yuko uri umwubatsi. Ne ingorane ziri hehe? Umusirikare gahemwe bamumenyera kuki? Kuri teni n'inkoho. Inkoho zozo hajya ntuzorabire ku nkoho gusa. N'abasivile barazigira bagomba gukora nabi. Urarabira kuri teni. Nivyagucanga yambaye teni uzovuga uti yari umusoda w'umurundi ibisigaye bazimenya. Yari umusoda w'umukongomani ko turabiye kuri teni na drapo duca tumenya uwariwe. Yesu abahezagira. Ashobora kuba mugumuroberi ivyo navyo ntibituraba abajejwe umutekano sécurité civile abo bariho. Bwana Yesu asifiwe sana. Ivyo ntibituraba documentation iriho ico bigusaba tanga makuru hakiri kare. Yesu abahezagira. Menyesha inkuru hakiri kare ibintu bitarononekara. None nk'ubu mwoza kubimenyesha Yesu ibintu bitarononekara. Hari ico noba ndabagize ariko mwebwe murazika hari ukuntu mukwama bimeze nk'igikamyo gipakiye byinshi kiriko gica mu midugo n'ahantu hanyika. Iyo cigereye ahantu hanyika urabimenye. Rega nanje ngaha nafatishije ndabimenya. Imusubira kuvuga camuvuga atahara dufasha nyene. None mwe muko yabantumye ko ngire gute? Bwana Yesu asifiwe sana. Izina ryawe. Haleluya. Mbariza uti bakwitande ku kazi bakwitande muhira nimubazanye na kintu na kimwe vyonona mumbariza uwo mwicaranye kandi ngira ntangure kubaraba ndabaveye ndababo vyateye isoni mubaza uwo mwicaranye uti hajya ku kazi no muhira bakwitande bariza abo bantu
kandi nabamwe bakozi b'Imana egashaka mubazanye naco vyica neni baba nka mwarimu hano na mwarimu haje bavuze ati je bavuga ko ndi umukozi w'Imana bitwaye iki bandi baza barandugije je nahora ndi diakoni ubu barandugije bavuga ko ndi pastori hari ico vyica bega je banyise pastori kuva kera aha rero je shitse hano ufise inzigo biramuraba umuvugishwa abivugishijwe kuva kera uhereye no kubana bavuga ngo pasitori chef Yesu nashimye ka chef narakamaranye igihe kinini gahava kavyara mwarimu ka mwarimu kavyara pastori Yesu nashimwe oyo bumparana kwitwa umwana w'Imana apana umukozi w'Imana umwana w'Imana kubera umukozi bamwirukanira igihe cyose bashakiye ndabipfurije kwitwa abana b'Imana nahini wacu twitwe abana b'Imana kuko abakozi ushobuja ashobora kukwirukanira umwanya wose ashakiye bivanye nuko utakoze ivyo yagutumye bakakubwira ngo urabangirijwe genda uburicara abandi ati si ukwicara ahubwo turakujyamitse abandi turaguhagaritse ahari abantu baza ati jewe ubwo barinze bangirira uku burya baranjyamitse sinzovyuka abandi atahana baranyicaritse guhaguruka ni data wa twese abandi batarahagaze mugabo azoguma agenda hajya ubuhuye n'uwuryamye n'uwicaye n'uhagaritswe si bamwe n'amaganya bafise samwe Bwana Yesu asifiwe sana mbega twese twitwa abana b'Imana niko turi amajwi aciyagabana ega jena inabimenye kwiyi ntahe itoshingwa na bose umukozi w'Imana hajya afise garanti umwana w'Imana ni indetermine Yesu nashimwe azobaho ibihe bidashira azobaho ibihe nibihe duhagaze muri bimwe tuvyukira mu bindi kukuva muri bukaja mu bindi Bibiliya twemeza ngo tuva mu bwiza tuja hehe abandi ngo ni mu bwiza uja mu buyenzi no tuva mu bwiza tukaja mu bundi Yesu abahezagire ngomba mbatse Yesu ashimwe nakanyuma tubazanye mbariza uwo muri kumwe uti none hajya wewe yitanda ubwawe urinde naho twicaranye wewe urinde akuko karaguhenda ati genda umuririmbya kandi umukozi w'Imana kandi nkoze mezuko Yona bamufatiye hasi pfiyo bahamba imizigo mugafuruka kuko yari yo bapakirira imizigo hasi bamusanga ati harya we urinde ukora iki uruwahehe uvuga ururimi ruki vyuka wagikaza tiro we wambaza Imana yawe ntidupfe motife yari yo kugira ntibapfe gusa acaravuga ati genda umukozi w'Imana nubaha Imana arakaryosha neza arabemeza ati ndi umuyuda umuntu w'umuheburayo nduvugishwa n'Imana wanashaka nkwefye Ninewi niyo nariko ndaje ndakwefye none tukugire gutega Yona ati ni munterure munte mu kiyaga ikiyaga kibareke gica kibaga hwekere Yona yari umuntu agorana yari uvugishwa n'Imana mugabo mubi w'umunyenzigo umuntu ashobora kuba umukozi w'Imana ari mubi w'umunyenzigo umuntu ashobora kuririmba ari mubi w'umunyenzigo yosenga yonavugishwa kandi n'ibibi navyabikora Yona ngo ni munterure kubera iki Yona barinda kumuterura amazi ntiyayabona ntiyari kwirohayo wewe ugire kubahombya wongera ubabwire ngo nterura vrema
iyo ni kosa rinini cyane. Naha nimubona tugomba duhamagara abantu baze kuri Yesu. Harimwe abameze nka Yona aramatana n'intebe ati nterura. Jewe numvirije umuriro wa mpemu, ndemeza neza yuko uwateruye Filipo ukamutereka mu gikorane muri Azoto ushobora guterura n'uwagararije ukamutereka hano cyangwa ugataha hanze. Ibintu byanterura, ubutumwa buvuga umuntu ntabwumve, maraso ya Yesu. Yesu abahezagire. None ntitwaje gusenga. Umuntu wese aniyovuga ati je vraiment ngo mbasenge. Ega banyise umurozi kandi sivyo. Baguhindurira izina. Erega Yosefu hariya mwitanguriro usomye ingene byagenze. Nawe nyene ashitse bace bamuhindurira izina kugira bamuha umugore wo kwa Potifera umuherezi w'Oni. Bace bamwita Safenati Panea. Yakobo yari kwaranigana n'umumarayika. Umumarayika yari yazanywe n'ijambo rivuga ati genda ubaze Yakobo uwariwe. Yakobo yaduka kunigana. Marayika ati Yakobo witwa nde? Yakobo ati sinkure ku rutampezagiye. Abantu benshi ro bakunda umugisha ntibakunda kwihana. Naha rero wese bari hano nabuza kubona basiga bipfuza umugisha ntibagomba amaraso. Ati witwa nde? Ngo sinkure ku rutampezagiye. Aranigana burira buraca mu kabungubungu mu masaha 10 nimwe inyomvyi zitanguye kuvuga. Marayika ati ngomba ngira amagogwa hano. Uyu muntu reka nikore kuri tactique z'ijuru mebe mvune. Acarakora Yakobo ati karaba. Ega hariho abatura barinze guhanwa. Yakobo ati nitwa Yakobo. Yo marayika ati nico narondera ijoro ryose twaniga. Naje aha iki nico narondera. Tuniganya amasaha yose na mpemu ngomba ko abantu b'Imana bahinduka ibaha yandi mazina mashasha. Twitwa bakizwa. Twitwa abana b'Imana. Twoye kwitwa bakozi. Umukozi yemwe bazomwirukana umwanya n'umwanya. Kuko abo bari muri bamwe avuga ngo mviraho sinigeze ndabamenya. Ariko turi abana b'Imana ntacu umuvyeyi yokora ngo yirukana umwana. Naho mwirukana mu nzu yawe muri leta biranditse. Naho mwirukana mu nzu yawe igisokuruza caravyanditse yuko ari umwana wawe. Mbega izina ryawe wiyitwande bakwiyitande woho wiyitande. Ni deya denda bahaye umwe wese aze gushika muhira. Yesu ashimwe. Mwabatama nkanje namwe mwa generation nkanje namwe munduta nabari musi yanje. Deya de umwimenyerezo wo muhira. Nimwashika muhira mukoranya bo mubana mubabaze muti hajya banyitande aho hanze mwisite banyitande. Nimwaheze ico muce mugaruka ati none mwoho munyitande. Naje madame ndaza kukubaza tugeze muhira ni hajya banyitande ce nkubaza nti nawe unyitande. Muga ntuze kugira ubwoba ngo uvuge ngo uri umugabo wanje ivyo vyo naye ndabizi. Yesu nashimwe. Furaha ntuze kuvuga ngo witwa papa uravuga uko banyita. Haleluya. Wongera uvuga uko unyita wewe. Muri iyi minsi turashobora kuba turi kukanyuma kuko nta munsi yavuze ibintu tubivangure. Yesu abahezagira. Bakwitande wiyitande witwande. Mbega Yesu ho humwitande. Ega ikitugoye gituma tutabakizwa nituzu waduhamagaye. Yesu abahezagira. None nkanda bahaye kaze no bandabagiriye nabi. Umva Yakobo rero ahejeje kunigana umumarayika caramuhindurira izina ngo ubuntu ciswe Yakobo urahinduriwe izina witwa Isirayeli kuko waniganye n'Imana n'abantu uranesha. Yakobo acana insinzi. Ndabahaye kazi imbere ya Yesu. Kandi niyo waramuka wiyumanije
data ntabimparure ko jewe ico yantumye ndagishikanye. Nimuhaguruke dusenga Imana. Kuri jeste gusa yo guhaguruka niyo ndabasabye kuza gupfukama n'ivyiwawe. Mugansaba abantu muhaguruke kugira ngo dutandukane intebe zireke kutwagiriza ibibi kandi twumvise ijambo ry'Imana. Haguruka naco bitwaye guhagarara. Muhaguruke kugira ngo twambaze Imana ntidupfe. Nimumere nka Yona ngo nterura. Kuririmba imyaka myinshi hayijalishi naco bitwaye nta ngorane nimwe. Kurongora naco bitwaye. Guhaguruka konyene kuyawe maguru kavuga uti Yesu vrema handatsinzwe kandi message ndayakiriye. Misi yose umukuru iyagomba kurengana mwe mwahagurukiye ubukwe ngo nibwo bugira bwinjire. Umuntu wese niyubahe Yesu gusumba kubaha ubukwe. Ubukwe iyo buje ba pastori batubwira ngo duhaguruke ngo abageni bagira binjire. Muhagurukire Yesu. Yesu ni wagira afata ijambo. Uyu mwanya ndumva ari Yesu agomba afata ijambo hano mu kinama. Nanje ndumva Yesu agira afata ijambo ariko arabaza ngo witwa nde? Rijya zina baguha erega ntibakubeshera. Yewe maraya reguriwe barakubonye namwe marabizi. Murozuriwe barakubonye namwe marabizi. Umudandaza baramuzi kandi namwe marabizi. Abukuri n'abafeke barimwo. Amavi yose apfuka ame mwizina ry'umukiza. N'indimi zizemere ko Yesu aruhoraho. N'izina ryiza pe bagizigire mw'isi. N'izina ryiza cane barishime mw'ijuru. Bibiri ivuga ngo nimwumva ijwi ry'inzamba rirandiriye mukaryumva neza mukamenya ko ari ryo muce mwikubita hasi musenge. Bagomba gusenga ibigirwamana ariko uyu munsi wewe Yesu umwitande. Umwita wo gusengwa. Shira ivi ryawe hasi. Gutera intambwe bikundura bikora ukajaha mu mirongo hagati co naco n'ikimenyetso co gutsindwa. Kuguma uhagaze navyo nyene ukereka Yesu utahandatsinzwe ndarushijwe niwe munyenkomezi. Nivyo navyo biri mu bimenyetso. Ariko umuntu ateye intambwe nawe Yesu abiraba ukundi ijuru rikorera kamera. Nagomba gusaba umurongozi wa hano yinginge Yesu kubw'aba bantu baciye bugufi. Ariko se basha mwitwa bande? Izina ryawe nirihe? Witwa nde muri iyi minsi bakwitande? Mbega izina witwa niryo n'ijuru rizi canke warahinduje? Umwuga dukora waraduhinduriye amazina. Ariko umwuga mwiza wari uwo gucika abana b'Imana. Tuhekaze umurongozi azasenge. Arampaye uruhusha kugira ngo senge. Vy'ukuri ndasubiye kwinginga kwishishitira kwawe gutume Yesu ahindura urugendo. Barutimayo mwene Timayo yaratakambye aravuga ngo mwana wa Dawidi ngirira ikigongwe. Yesu arahindukira ati humura ndaguhamagaye. Bantu muri mu nzira muhumure Yesu arabahamagaye.
bantu mwahagurutse muhumure, Yesu arabahamagaye. Mana data wa twese wo mwijuru, mu izina rya Yesu Kristo umunyanazareti, ndasengeye iri hanga, ndasengeye iri koraniro, ndasengeye iri shengero. Abantu barahinduriwe amazina, umwansi Satani biniwe yabikoze. Wewe wari warabahinduye ca gihe twakwakira twitwa abana b'Imana, duhindurirwa inzira. None uyu munsi abantu baravuye mu nzira bapfaho baciye. Ndabasengeye ko uyu muntu wese yahagurutse akavuga ati Yesu ahajewe ndatsinzwe. Ibi biragaragaza neza yuko bakubashe. Abandi kubwo kuburaho bapfukama, bapfukamye mu ntebe. Bandi barahagurutse kubwo kuguha icubahiro Mana, kuko amaraso ya Yesu avuga ibyiza gusumba ya Abeli. Ngaba nanje ndabasengeye, ndabashikanye mu maraso ya Yesu. Nubeze kandi nubaharire. Turafise umwimenyerezo tugiye gukorera muhira. Tuje kubaza ngo ndinde, banyitande, mwoho munyitande. Umwe wese ariko arahindura imikorere yiwe, aba barabisengeye ariko ntibabishobora. Paulo yavuze ngo shobozwa byose n'uwumpa inkomezi. Ngaba bahindurira amazina, abitwa abapagani, abiswe bakacerewa, abiswa baroza, abiswa bakinza, abiswa bonona ivy'Imana, abagavuzi n'abasuma n'abambuzi. Ibi bintu biravanganye. Waravuze ngo nimubireke gushika ku munsi w'igenya, ariko mpwemu yera yanse yavuze ngo bitororokanye uyu munsi. Turatororokanije ivyitwa ivyaha byose, tubisutse mu maraso ya Yesu Kristo. Abana bawe bose ndabarekuje, ndabasengeye ngo bahinduka bidegemvya, ndabasengeye ngo mpwemu yera asubira bagendere, ndabasengeye ngo mpwemu yera asubira biyandikeko, asubira barekrame, asubira badekrare. Yesu hariya muri Yohana 17 niho wadusengeye, uravuga ngo data barabawe hanyuma urabampa. Vuga ngo wiyeza kubwaba, natwe uyu munsi ni wiyeze usubira utugira abana bawe. Iyo ndiko ndagusenga sinigera ngutegeka, ariko nama ndakwinginga nizigira ko wumva kandi ugakora. Mu izina ryawe gera Yesu Kristo umwami wacu, amen. Nimuhagurukiraho muri, tureke kugendagenda, duhe umwanya Yesu akore. Mwe muhaguruke gusa, mureke kugendagenda, duhe akanya Yesu akore. Umuntu wese afise umutwaro, Bibiliya yambariye ngo bibarire birumva. Muhaguruke. Yeriko bayizungurutse bacecetse, ku nshuro ya gatandatu bose bari bahoze. Mugabo komande yavuga ngo ku nshuro y'indwi n'umutamakazi adashoboye mumuhagurutse yihakamo. Nagomba ngo duhaguruke twihakamo ku bintu bimaze iminsi bitugiriye nabi. Yesu nashimwe. Ijambo ry'Imana litwemeza neza ingene Yesu yarobesheje ifi nyinshi. Petero abyumvise ati twakesheje ijoro ryose twatamye ntaco twafashe. Maze Petero aravuga ngo kubw'ijambo ryawe ndaterera urusenga. Bibiliya ivuga ngo babigize barobesha ifi nyinshi. Shengero natwe nagomba tubigira uyu mwanya, twirukana ibisigo n'abadayimoni, twirukana impwemu mbi ziriko zirabuza abantu b'Imana guhindukira no kuja mu mwanya neza, kuko tugomba kwitegura ijuru. Umwanya n'umwanya rirashobora guhamagara, inzambi irashobora kuvuga. Twoba bande, umubiri urashobora kugwara, ibyago birashobora kudutera. Reka duhe kaze umurongozi wa hano, Pasiteri ashike hano, yinginga ijuru kubwira ikoraniro rihagaze, kandi aba bateye intambwe mu mutima
hasigaye kubwira Yesu kazi. Mana yacu data wa twese, Mana utari nyuguti, Mana utari harabaye. Amen. Hallelujah. 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 Oh, mutakatifu Yesu. Pura sharabarakito. Mene gloria. Takira bastante my gloria. Ola barash. Mwizina rya Yesu. Babantu baragize intambuko. Namani arumva inkuru ivuzwe na wa mukobwa, arumva inkuru aragira intambuko aramanuka i Samariya. Amen. Babantu bagize intambuko baduza i Gologota, bagize intambuko bahagaze imbere y'ubwiza bwawe. Namani aragira imbere ya Elisa, Elisa aramubarira ngo genda, genda muri Yorodani, genda wibire, genda, genda, inyishu yawe iri muri Yorodani, inyishu yawe iri muri Yorodani. Ora sharabaragido, inyishu yawe iri Gologota, inyishu yawe ni mu maraso ya Yesu, inyishu yawe iri mu biganza by'Imana. Amen. Namani yaragwaye umubembe mu izina rya Yesu Kristo. Hari abantu barwaye nka Namani, amaboko yaracitse. Ora sharabaragidora. Hari abantu barwaye nka Namani, amaboko yo gukora Imana yaracitse, amavi yo gupfukama yaracitse, ibirenge byo kugenda byaracitse. Rokiremere ariko baraje imbere y'Imana, urazi kuvura mu izina rya Yesu Kristo. Urarengeye Elisa, urarengeye Elisa, urarengeye Elisa, uri hejuru ya Elisa. Ndagushima. Ntibyamworoheye kuvyemera, ntibyamworoheye kuvyemera kugeza abahanuzi babijemwo. Mwemu yera yabijemwo, mwemu yera yabijemwo, mwemu yera yabijemwo. Kwemeza abantu, guhanura abantu, kurindura abantu mu izina rya Yesu Kristo. Ndasenza Imana uyu muntu wese yemeye kwibira, yemeye kwibira, yemeye kwibira, yemeye kwibira, yemeye kwibira, 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 kwibira. Ora sharabaragidor, umuha yandi maboko, umuha yandi maboko, umuha yandi maguru, umuha yandi maso, umuha ibindi byiyumviro. Ingingo zononekaye nizisubigwemwo, imigongo yononekaye nisubigwemwo, imitwe yononekaye nisubigwemwo, amagufa yononekaye nasubigwemwo, esoma zononekaye nizisubigwemwo, tansio zononekaye nizisubigwemwo mu izina rya Yesu. Hallelujah. 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 Nibaronkira indi zina abagenda baniha. Wabwiye Dawidi ngo azoronka indi zina nkuko abandi bahambaye bayafise, nkuko abandi bahambaye bayafise. Wa mukenyezi yaragwaye, wamubwiye ngo mwana wanje genda ukira icyo cyago cawe, mukobwa wanje genda amahoro, genda amahoro ukira icyo cyago cawe. Naho yo bari mpemu mbi, ibisigo, abadayimoni, miyaga mibi, miyaga mibi, miyaga mibi, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Ondoka, 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 ondoka. Hama katika jina la Yesu. Toka katika ikoro ya Bwana katika jina la Yesu. Turasenza Imana yo mu ijuru, umuriro w'Imana umanuke, uyigize, uturire, bikwiye gusha, nibishe, nibishe. Turacanye umuriro, turacanye umuriro, turacanye umuriro, turacanye umuriro mu izina rya Yesu Munyanazareti. Aka
aka aka aka aka aka aka aka aka aka aka aka aka aka izina rya Yesu umunyanazareti wowe utabara abantu bawe Mana aya masaha abaye gutabagwa bantu bidegembye mu izina rya Yesu Kristo n'abari bafise imyenda bishugwe Gorogota byararangiye abantu bari bagowe ubatabare ingumba zigumbahuke mu izina rya Yesu Kristo abagenda barani habona Imana batabara Yesu urakoze nuko turagushimiye ngo twasenga Imana twizere ko tubihawe tuzobibona tushimiye kubikoze mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen. Yesu koli bimenyetso hamwe n'ibitangaza kugirishe ngero ryawe ryameryo ngerekana Yesu kora Yesu kori bimenyetso hamwe n'ibitangaza kugirishe ngero ryawe ryameryo ngerekana. Bakiriye amajambo y'Imana mukizera mwese Yesu nabahezagire.